Hello, this is Beat FM. Be Heart FM. Beat FM. Ibiganiro bya Beat FM turi ku munsi wa gatanu, umunsi usozera indwi y'ibikorwa. Turashimira cyane kungene mudengeshanya kwandanya mwifatikanye natwe mu biganiro cyane kuri Beat FM. Twifurije rero igitondo ciza mwese muko mukurikira kino kiganiro cyo guhimbaza Imana cyamagicano misi yose igihe cy'isaha 11:30 zo mu gatondo, aho twifurije igitondo ciza aho muherereye hose mu bigo bitandukanye musanzwe mukurikira Beat FM. Ijambo ry'ino munsi tugomba kuvugana ko ni ijambo rifise umutwe w'ijambo uvuga ngo twiyambure icyaha maze twikize urupfu. Hama iryo jambo twaba turisanga mu gitabo Pawulo yandikiye ishengero ry'i Roma, igice cya 5 ku murongo wa 12 avuga ngo none rero ko bimeze bityo, kuko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'icyaha, niko urupfu rushika ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Yesu ashimwe. Hano ijambo ry'Imana tubwiye ngo icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe. Murazi mu itanguriro Imana ngo yaremye abantu babiri ba mbere, irema Adamu na Eva. Hanyuma rero ngo Satani aca mu nzoka ahenda Eva, maze Eva arenga ivyo Imana yari yamubariye, ni kuvuga ngo akora icyaha. Gukora icyaha ni ukurenga amategeko aba yashyizweho n'abantu. Mwishira hamwe cyangwa mu kibano hariho les normes za société. Gukora icyaha ni ukuzirenga, kuviola les droits. Imana rero yahaye Adamu na Eva amategeko atazogenderamwo mu itongo rya Edeni, maze Eva arayarenga ajya ku camwe Imana yari yababujije. Ni kuvuga ngo bace bakora icyaha kuko ngo barenze amategeko bari bahawe n'Imana, kandi Imana yarabwiye ngo nimwajya iryo camwe ngo nta kabuza muzopfa. Twibukanye neza ko umugambi w'Imana yari yaremeye umuntu. Imana ntiyaraturemeye gupfa, yaraturemeye ko ubuzima budashira, ngo tujaye turondoke twuzure isi maze duhimbare tuba amashugwe y'isi. Ariko nko icyaha cyamaze kuza mu isi kizanywe n'umuntu umwe ariwe Eva, umaze ico cyana cyo ngo cyaciye kituzanira urupfu, kuko ngo Imana yari yabwiye ngo nimwajya kuri iryo tunda ngo nta kabuza muzopfa. Uyu munsi turapfa, uyu munsi tuba mu byago bitandukanye kubera yuko ngo ingaruka mbi y'icyaha. Ni kuvuga ngo twarenze amategeko y'Imana, twumvira Satani biciye kuri Eva, maze ngo urupfu rubona kudushikira. Nje tumejamo ry'Imana rivuga ngo niko urupfu rushika ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Yesu ashimwe. Ivyagezwe bitarabaho icyaha cyari mu isi, ariko abantu ntibaharurwa ku icyaha ibyagezwe bitariho. Ni kuvuga ngo umuntu harurwa ku icyaha mu gihe yarenze icyagezwe. Atacagezwe gihari umuntu ashobora kutokora yakoze icyaha, ashobora gucumura atacagezwe yarenze. Umuntu acumura hari icyagezwe, hari umurongo havuga ngo iki kirazira, maze kije warenze ko nico gihinduka icyaha. Twibukanye neza ibyaha byose si byanditse muri Bibiliya. Benshi bakunze kwihenda bakavuga ngo mu rusengero iwacu bye ntavyo batubwiye, ijambo ry'Imana rye ntivyanditswemwo. Ariko twibukanye Yesu yabwiye abigishwa biwe ngo icyo waciza ngo nuko ngenda nkabasigira umwitsa yavuga ari mpemu ya Yesu ashimwe. Kandi uwo mwitsa ngo ni byiza kwaza, nuko ngo azobana namwe, ngo azobigisha, ngo azobereka ngo nivyo ntababwiye byose, ngo azobageza ku vy'ukuri kose, ngo nivyo kugororoka. Icyaha rero si cyanditse mbya gusa, icyaha cyo tubwira mu rusengero gusa. Ico kintu cyose gishobora gukora mutima wawe kumva ko urenze ibwirizwa runaka, ugararije naho ryo ari ibwirizwa ry'umuntu ryashyizweho n'abantu, ico ni icyaha, kandi ngo Imana igarura nk'icyaha. Ijambo ry'Imana tubwire ngo mu gihe atavyagezwe birabaho, ngo icyaha gishobora kubaho, ariko ivyagezwe bimaze kuboneka ni icyaha gishobora kugeraza gute gishobora kuboneka. Ijambo tuvugana kuno munsi twaryumvise ijambo rivuga ngo twirinde icyaha maze twikize urupfu. Ni kuvuga ngo urupfu rwazanywe mu isi ni icyaha. Ni kuvuga ngo habaye icyaha cyazanywe n'umuntu Eva, ngo maze urupfu nagwo rusherezwanwa mu isi n'icyo cyaha. Dusomye hano ku murongo wa 5 igice cya 6 igice cy'indwi ku murongo wa 21 bavuga ngo ko mbona niko mbona ikingera yuko naho ngomba gukora iciza ikibi kibana nanje, nezeranwa ivyagezwe n'Imana mu mutima wanje, ariko mbona ikindi kingera niki mu mubiri wanje kigwanya ikingera cyo mu mutima wanje, kikamfatira mpiri kuganzwa n'ikingera kiri mu mubiri wanje, kingera n'icyaha. Ku murongo wa 24 nshaka tuvuga navuga ngo ewe jewe ndagowe, ninde yonkiza umubiri unterura urupfu.
Imana ishimwe, Yesu ashimwe. Hano Paulo yaravuze ngo arashaka gukora ibyiza ngo maze bikamutanga imbere, kuko ngo ikingira kimugera cyari mu mubiri, cyagwanye cyamugera cyari mu bugingo bwiwe, cyari mu mpemu. Kigira cya mpemu ni mpemu yera. Yesu ashimwe. Kigira cy'umubiri ni ibyifuzo by'umubiri, kameremere k'umubiri, bushakanye, gutukana, gusengera igigwamana, gukora iby'Imana itagomba, nicyo kitugira kiri mu mubiri. Bico rero kigira influence ngo kitugira kiri mu mutima, no kuvuga kitugera cya mpemu yera. Mpemu yera arafite ikitugera, afite mirongo atugerera, afite amakonduite ibyo atwereka dukwiye gukora, bizira n'ibitazira. Ngo hama rero ngo ibyifuzo by'umubiri, kuvuga ngo umubiri ukagwanya ubugingo, ikagwanya mpemu yera. Ikitugera cy'umubiri kikagwanya ikitugira kiri mu bugingo bwacu. Ndifuje umuntu wese ariko atwumva kano gatondo arakwiye gusenga Imana. Imana ikamuha ubushobozi bwo kunesha icyaha. Imana ikamuha ubushobozi kugira ngo ikimugera cyo mu mubiri wiwe cyo kunesha ikimugera cyo mu bugingo. Hano ku murongo wa 20, hano ku murongo wa 24 ngo ewe jewe ndagowe n'indiwe nk'izubu mubiri untera urupfu. Twavuga ni kujya tuvugana n'umuseje bavuga ngo twirinde Imana dukize ibyaha kugira ngo dukire urupfu. Twirinde ibyaha kugira ngo dukire urupfu. Yaraciye yicuza avuga ngo ewe jewe ndagowe, aramenya mutima ko agowe, aravuga ngo jewe ndagowe ninde yonkiza uyu mubiri kugira ngo unkize uru rupfu. Tuvuze urupfu si ugupfa mu muntu wa muhambe, ariko hari ugupfa mu buryo bw'impemu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abapfira mu Mana ntibapfa barasinzira. Hama rero ngo ariko nk'abapfira mu byango nibo bapfa, kuko n'abazozuka ngo bazozukira imaramara, bazozukira ko bazwi ibihe bidashira. Ariko abapfira mu Mana, abapfira mu kuri, abapfira mu ijambo ry'Imana, abapfa barizeye Imana, bemerwa n'Imana n'ijambo ryayo, ngo barasinzira ko ngo igihe kigeze ngo azozurwa maze ngo bahemberwe ibyo bakoreye bakiri mu isi. Umuntu wese akwiye gusenga Imana akavuga ngo Imana imukize urupfu, naho byoshye kukabazwa mu mubiri, ugapfa mu mubiri, wumve ko mu mubiri uzo bupfuye, ariko ubugingo impemu izo biri ahantu ho mu buruhukiro, izo birindire guhabwa ingero y'ivyizo zabakoreye muri Yesu ukiriho. N'ijambo ry'Imana ashaka tuvugana amakono gatondo. Umuntu wese agira umutwara asenga Imana, abwira Imana ati Imana nkiza icyaha kugira ngo mbone gukira urupfu, mbone gukira urupfu mu buryo bw'impemu, mbone gukira urupfu rw'ibihe bidashira, mbone gukira umuriro w'ibihe bidashira, mbone gukira kubabazwa ibihe bidashira, kugira ngo nanje mbe mu gitigiri cy'abandi bazohamagarwa ngo nimuzi buryo bwanje, ngo nari nshonje murangaburira, nari ngowe muramfasha, nari mwihohero murandaba. Yesu ashimwe. Niryo jambo nifuje ko twavugana amakono gatondo. Umunsi agira igisabisho, agira isengesho ryo mu mutima, senga Imana, agira umutwara avuga ati Imana nkiza icyaha kugira ngo mbone gukira urupfu. Dusenge. Turagushimiye Imana yera, watugiye neza, wazigamye ubugingo bwacu mu joro ryakeye, no turahaye kino gitondo cyiza cy'umunezero. None Mana tezagira rino jambo udufashe, uduhe gukorera kandi tukwizeye. Ijambo rivugiye muri twege rivuga ngo Imana ngo dukire ngo ibyaha kugira ngo dukire urupfu, dukize ibyaha kugira ngo dukire urupfu. Turifuza kuduha inkomezi twenye two bishobora ngo tutari kumwe nawe, ariko turi kumwe nawe ngo turanesha. Sisi tuko washindaji tukiwa na wewe Mungu. Tunakuhitaji asubuhi ya leo, tunapenda tunataka Mungu Yesu, upendo wako ingie ndani yetu, utusaidie Baba, tupate uwezo wa kushinda zambi zote za dunia. Mwili wetu ulinde Mungu, uzobokoze Mana. Turagushimiye tugenza muri byose, utugire neza. Turashimiye muri Yesu mwiza Kristo, amen. Gitondo cyiza kuri mwese, mugire umunsi mwiza w'ibikorwa mukuri BHT FM. Murakoze. Hello, this is BHT FM. BHT FM. BHT FM.